King. Bom dia. Programme? Ya plage. Oya reka sha, je plage sinjaye. Kwe kutajayo. None naona ko. Niko nzikwaje na exam wewe na uri gukora iki? None mwese nababwiye yuko je ndondera master yanje. Programme ya master yanje. None. En plus nabo nyine bamhano ndamende kurabigurayi. Urazi ngiye kurabana nese burayi nasanze. Wowe bazamukazi karoshe. Je mpinduzana kwitse wabwiye nzoze rero ngo tuyende. Reka nta muntu uciwe. Wowe uzi inkori. Ntubona ko nanze natabwo yanje gukora. Urabimera. Urumva kuva wowe ujya musubizo bijya bibi. Naciye ntangura kurondera rero kuri internet. Naciye mfata nditegura bien. Ndakora agatabo kanje. Siko ndagira muri colonne ya mbere nshiramwo programme de mobilité étudiante, tu vois, hamanja cyangwa le pays. Urumva ndose une mobilité cyangwa ibihugu cyangwa igihugu jora kujamo. Hajya yandi naho agatatu ushiramwo le niveau. Tu vois, rero nkandaraba une mobilité étudiante ibi disponible siko ngaca nandika ibihugu canke igihugu ibi birimo hama ngaca nandika rena le niveau. Voilà. Tout ça. Ira byose nona le campus français, Erasmus, Chivning, Mastercard Foundation. None je information ko ari nyinshi wazikuye he? Zikuye. Ndabikora ku site officiel yabo. None ubikora yandi. Jena manabonye manshi kuri WhatsApp hariho none sivyo byoroshe ibyo biri compliqué kati twiga communication kwe mo gatatu en plus ubaza ko WhatsApp twoyikora tukayizera neza 100%. Certes WhatsApp irashobora kuguha aho uhera mugabo harimo biravangana abari mu by'ukuri n'by'ububesha ushaka rero inkuru y'ukuri uraja ku site officiel yabo hamukora mu information ya vrai kandi ari vérifié. Mu par exemple kuri WhatsApp la fois passée aho nakuye programme info ya Erasmus+. Nararaje cyasanga banditse ngo Erasmus+ mu inscription zarahitse. Je rero kubera ko nako nangize imisi ndiko ndabirondera mvume ngo ndababa. Cyo bituma naciye dayanto cenja kuraba rero kuri site officiel yabo. Meje kuraba cyasanga les inscriptions ziraba kuva muri octobre gushika muri janvier 2023. Ciao ibatse. Entre temps nyene Erasmus Erasmus+, le mugambi w'abanyamuraya tu vois encore la planète rouge. Donc ça concerne Iburaya hose ibihugu byose by'Iburaya. Jere kubera ko nasanze ama information ari très intéressante kandi nanje ndayakeneye nkabanze neza ko ari nabandi n'urundi gwaruka nka jewe bayakeneye nacengerageza ndakana group ka WhatsApp kugira ama information ndondeye nkabona nenga ari intéressante nje ndayapartage n'abandi bagenzi. Attends, let me show you. Nitwa opportunité bourse et mobilité étudiante. Derrière mon yanditse. Guys, les inscriptions avec Erasmus+ se déroulent entre le mois d'octobre et le mois de janvier. Le compte à rebours est enclenché. Je vous envoie tout de suite le lien qui en explique. À retenir. Lorsque je cherche des informations sur les offres de mobilité, je dois vérifier les informations sur les sites officiels.